Amahoro Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru hera ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe hari hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahumuriza abarundi yuko ico kibazo kigiye gutoregwa umuti, yuko igitoro kigiye kuboneka kuko ababituma baramenyekanye. Muraza kwikurikirana murano makuru midonido. Nayo umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane amenyesha yuko mu bituma amabarabara ataramba mu Burundi ni imodoka zikura ibidandazwa hanze, bigatuma ayo mabarabara agenda yononekara. Navyo nyene muraza kubikurikirana mu donido ryano makuru. Turafise nani makuru menshi twabateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramusa ndabaha nikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Na nababwiye mu ntanga marara yano makuru, mu gihe hari hamaze igihe kitari gito hibonekeza ubukene bw'igitoro, ico kibazo coba kigiye gutoregwa umuti. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe hariko haratunganywa amasengesho yo guhimbaza Imana ku myaka 4 irangiye ari ku butegetsi. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Umurundi akandika ikete ati naho muzari ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukirira, ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu bwato batanguye kuvoma mu igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i Burundi no byarabaye. Nico gituma sigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokwikorera, kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri ryambona kazoza, kandi ntituzoida mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Inyuma y'iminsi mu Burundi hibonekeza ikibazo c'ikena ry'igitoro, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahumuriza abenegihugu ko ico kibazo kigiye gutorega umuti. Igitoro ntimuzovuge ngo nubukene, none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonyene ari igitoro? Hari ikindi kintu je nta kindi numva. Mu gisagara ca Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza. None ikiro c'ibiharage Igitega ni 1600, none i Bujumbura wumva kiba gikwiye guca yigwa ngahe? Indya nijya nawe mu gihugu ntushobora kuvuga rero ngo inzara yarateye, indya zirahari. Ikibazo nico catewe n'inyatsi, ico naco turiko turagikenyura neza. Jewe ndazi yuko umwizero uriho, mu gihe kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitonze. Turiko turakora ibishoboka byose kuko icabitumye twarakibonye. Ntimuze muvuge ngo nubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreyemo babitumye. Ntimwihebure rero, ntagira umuntu yihebura. Uburundi burahagaze neza, aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo, kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose. Ico mwita igeragezo ntimuze musubire kukibona. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ivyo akaba yabishikirije mu masengesho yo gushimira Imana yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntara ya Mwaro kuva ku igenekerezo rya 20 gushika kuwa 22 ruheshi uyu mwaka nyene turimwo, mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aramutswe Burundi. Gukoresha cyane amabarabara yinjiza ibidandazwa biva mu yandi makungu bituma amabarabara yo mu Burundi yononekara. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Dieudonné Dukundane, umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo inyubako. Ni nkuru kandi ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana.
dusanura amabarabara ashaje. Iyo rero uteye ikiremo c'ikaburimbo kimeze nk'ibuye, ibuye rishasha kugira rifatane n'ibuye ryari rihasanzwe usanga bitoroshe. Nico gituma kumbure tuzibiye ikinogo aha bitabuza ko ahandi ikindi gishobora gusubira kuboneka. Turi igihugu kiri mu misozi hanamye henshi kubera irihindagurika ry'ibihe, imisozi irakoroka ntiri stable. Nico gituma rero ku hamwe tuzibiye ibinogo bitabuza ko ahandi bihaba. Kwijukira ubundi buryo bwo kwinjiza ibidandazwa nko mu mazi canke ku ndarayi ni bimwe mu vyofasha mu mvo zo kuremurura imizigo amabarabara yo mu Burundi yikorera, kuko menshi muri yo ashaje kandi agasamburwa n'uburemere bw'ibiyacako. Bishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane. Amabarabara yacu menshi ararengeje imyaka 30, hariho n'ayakwije imyaka 40. Igihe yubakwa ntitwari dufise traffic, uburemerezi bw'umuzigo tufise ubu kiriya gihe la demande yari kiri nkeya. Ubu rero umuzigo warabaye munini kwibarabara naryo ryashaje. Turiko turiyumvira ngene twotangura no gukontorora abacisha imizigo ku mabarabara, kuko bigaragara yuko hari abapakira bakarenza bigatuma ico bita charge à l'essieu biduga cane, bigatuma amabarabara ahungabana. Kuko turavye umuzigo uzanana hanze y'igihugu gaca kuri aya mabarabara yacu, kera murazi ibice hafi 5% vyaca mu kiyaga mbere birenga. Ubu rero tukibaza yuko aho bukera indarayi gashika Kigoma ugaca Bujumbura kiriko kirubakwa, niho tuzoshobora kuremurura umuzigo aya mabarabara yacu yikoreye. Amwe mu mabarabara ariko arasanurwa harimwo ibarabara ry'igihugu nimero 1 Bujumbura Bugarama, ibarabara ry'igihugu nimero 2 Bugarama Gitega, ibarabara ry'igihugu nimero 7 Bujumbura Jenda, eka ndetse n'ahandi. Amafaranga leta ikoresha aguma yiyongera, ariko naho ubuzima bw'abanyagihugu bukaguma buzimba. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'ishirahamwe Parsem mu gihe bari batunganije uruganda rwo kurabira hamwe no guhanahana ivyumviro ku vyerekeye amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Elvis Munyaneza. Amahera leta ikoresha buri mwaka aguma yiyongera, nayo ubuzima bw'abarundi bukaguma busubira inyuma. Ni bimwe mu vyatumye ishirahamwe rijejwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem ritunganya uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro no kuraba ivyo kwitwararikwa mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Ubwo ruganda rukaba rwari rwitabiriwe n'abahinga batandukanye mu vy'ubutunzi, umuyobozi ajejwe gutegura imigambi y'igihugu n'abandi bajejwe amabanga atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ivyo bikaba bimenyeshwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rijejwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem. Haraciye imisi itari mike hariko haratogwa amategeko ajejwe amafaranga leta izokoresha ku mwaka. Amahera akaguma yiyongera, amatagisi atozwa gutwariza amatagisi mashasha, bakatubwira ngo mbere ngo amahera ngo yatojwe ngo ni menshi. Mu mwaka wese twari ku miliyaridi ibihumbi 3,500, twaja ku miliyaridi ibihumbi 4. Hirya y'ejo umwaka wahera twari nko ku miliyaridi ibihumbi 2. Mugabo ukabona mu buzima bwa misi yose bw'abarundi umenga ibintu ntibivaho biri, ukamenga ahubwo bitera bisubira inyuma. Bwa bukene butera bwiyongera, agashomeri, vya bitoro bitera bibura uko bitahora, amahera agaciro atera abura, ibyo dushorera hanze bitera bigabanuka, ibyo mu burimyi ibiciro bitera biduga. None uko none izo nteguro ziriko zifasha iki umurundi? Hanyuma kenshi rero twari tumenyere kuza kuraba ivyagiye muri iyo nteguro, yego tuza kuraba ivyagiye twaza tukabisoma tukavyakira, bikuma biba urukurikirane ku mwaka. Iki kigazo twashatse tuvuge tuti nubwo tubisamiye kure, mugabo tubiganire nabo mu bushikiranganje, batwizeze batubwire, tubabwira abarundi, bababwire aho bababaye ingene ivyo bifuza baravye ubuzima burimwo. Hama tugira ico tubasavye kugira ko mbere mu mwaka uzahagira iciyongera, canke no mu kubikurikiranira hafi hagira iciyongera.
Aramenyesha kandi ivyo leta ikwiye gushira imbere mu bijanye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Mu bisanzwe utegeza kuja imbere bwa mbere ni bisata biba bijejwe gukura ubukene mu gihugu bijanye no kugwiza umwimbu. Hacaba ico bita rero mu gifaransa bakita agrandissement de l'espace budgétaire. Espace budgétaire ucugenda ukaraba itato kwita ama dépenses adakenewe ukayagabanya adakenewe ukavuga uti nyimba twirirwa turagira iminsi mikuru hana ibi tubihagarike, nyimba twirirwa turaduga mu ngendo zidakenewe tubihagarike, nyimba hari abantu amahera aja hana adakontorwa tuyakontorore, ugaca usanga urikuruka amahera menshi yapfa ubusa, ukaraba n'ayandi naho bayongerera washaka naho watoja ayandi n'imfashanyo yaje, ugacuvuga ati aya rero ngira ndayatware kugira amabara kogwe neza, amazi meza aboneke kandi bigaragare, amatara aboneke mu gihugu, abashorera ibintu hanze bashigikirwe, amadovize yiyongere, inzego zije kugwanya igiturire zishigikirwe, dukontorora amahera ntanyonogwe. Reka duhagarike ibi twubaka ayo mabarabara meza, tugira iki ashobore gutuma abantu bagwiza umwimbu bashobora kugwiza umwimbu. Tubibutse ko integuro igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 yemejwe ku wa 13 ruheshu uno mwaka. Ayo mafaranga akaba yiyongereye ku bice 15%. Mu gihe hamaze kumenyekana yuko amafaranga azohabwa uzotsindira igikombe c'igihugu ca Primus League, abarongoye imigwi itandukanye barashimye iyo ngingo, bakavuga bati ubu ihiganwa rigiye kuryoha. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuvugizi wa Vitalo amwe n'umuvugizi wa Messager Ngozi. Jules Verne Nakimana. Harayongejwe amafaranga yabarabwa imigwi yabaye ya mbere miganwa rya Primus League. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama ya bose ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Ibirori vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inkino Gervais Abayeho hari mu ntara ya Ngozi kuri uyu w'Imana. Guhera mu higanwa ryo mu mwaka uza umugwi wa mbere uzohora uhabwa miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Elizeni yubahwe avugira umugwi wa Messager Ngozi ndetse na Arsene Bucuti ajaje kumenyesha makuru mu mugwi wa Vitaro beruka gutahukana ako gashimwe. Barashimira ishami ry'umupira w'amaguru FFB kubona ayo mahera yongerejwe ngo bizotuma imigwi ikorana inguvu kurusha uko vyahora. Ayo mafaranga rero yatanzwe kubijanye n'ihiganwa azogira akarusho kuko imigwi n'ubundi yarisanzwe ihiganirwa imiliyoni 35 ubuho zibaye 50, naho rero inguvu zigiye kongerekana ku imigwi urabona yuko izogwana izohatana gose kugira ngo buri mugwi ushobore gutwara igikombe ushobore kuronka izo miliyoni 50. Nkatwe muri Vitaro nyuma yo gutwara igikombe c'uno mwaka biciye biduhaye ingoga kuko murabizi yuko turi mu migwi ikoresha uburyo bwinshi cyane gose. Igikuru nuko ishiramo ry'umupira w'amaguru ribona yuko ku mwaka ari cyo kwiyongera ko kuri champion. Uko rero hiyongeye ko kuri champion ya miliyoni 15 bigiye kuduza novuga competition kuko imigwi irahiga. Ico ni cambere, ca kabiri ni motivation ku migwi igwanira ivyo bibanza vya mbere. Rero iyo ubonye umuntu ashoye kongereza ko ibice birenga hafi nk'ibice 40 canke 30 kwijana ku mahera yahora atangwa, biboneka ko Federation y'u Burundi itahura yuko ihiganwa ribwirizwa kuryoha. Mumenya ko umugwi uzotahukana ikibanza ca mbere mu higanwa rya Primus League uzohabwa miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi, umugwi wa kabiri uhabwa miliyoni 40, wa gatatu uhabwa 35, nayo umugwi wa kane uhabwa miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi. Kuno w'Imana kandi harabaye urukino rw'umupira w'amaguru mu ntara ya Cibitoke rwahuje umugwi wa Saido Ntibazonkiza hamwe n'umugwi wa Yusufu Ndayishimiye Bataziranyange, kwatunganije mu ntumbero yo kwegeranya uburyo buzofasha abahuye n'ivyago vy'imyuzurira. Muri urwo rukino umugwi wa Yusufu Ndayishimiye kari watahukanye intsinzi ku bitsinda 3-0. Nathan Ntunzwenimana araza kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu makungu.
Abanyarwanda barenga miliyoni 9 biyandikishije mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu ndwi zitatu kugira ngo batore hagati y'abakandida batatu bashaka kwitoza mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Muri abo harimo Perezida Paul Kagame, umukuru w'umugambwe Front Patriotique Rwanda, akaba yaramaze imyaka irenga 23 ku butegetsi. Bikaba vyitezwe ko agira asubire kwitoza ikiringo ca kane, ariko ahanganye n'abakandida babiri, Frank Habineza w'umugambwe Green Democratic Party na Philippe Mpayimana yigenga. Mu mwaka wa 2015 ikiringo cy'umukuru w'igihugu cavuye ku myaka 7 kija kuri 5, kirenze ibiringo bibiri bivuye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro ryatowe biciye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyatumye Perezida Kagame asubiramo igitigiri cy'ibiringo vy'umukuru w'igihugu bimufasha kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2034 mu gihe yosubira gutorwa. Abakandida barenga 500 nibo bariko barondera ibibanza 80 mu nama nshingamateka, abashika 56 nabo bazotorwa mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu yavugwa muri Cote d'Ivoire, ikigo kijeje amagara y'abantu Mobile Center kigiye kwiyandikisha mu mugambi w'ubuvuzi ku isi yose i Abidjan. Abanyagihugu biyandikishije kuwa 10 ruheshi kugira baronke ikarata ya SEM, ikaba ituma bashobora kuronka ubufasha mu magara y'abantu. Samuel Tufu yari yandikishije muri urwo rutonde ariko ntiyanyuzwe cyane n'urwo rutonde rwo gukoresha amakarata. Avuga ko hariho amafarmasi menshi cyane atayikoresha n'ibitaro byinshi bitayikoresha, bababwiye ko atakazifise. Agira ati ntituramenya iciyo karata ibereyeho. Ni kuri iyo nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Natantuzwe n'Imana, aho yatubwiye amakuru yo hirya no hino mu makungu. Turangirije ko amakuru yacu turabateguriye kuri uno munsi, nkabanda bashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo ano masanamu abashikire ata nkomanzi, eka n'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo barondere ano makuru. Imana ibafashe naho ubutaha.